Guys, iyi ni inyigisho igira kane muri business y'ubumenyi. Inyigisho ushobora kuronka muri Mayhap Space. Ni inyigisho igira kane ushobora kuraba izatambutse zose tuko twiga business y'ubumenyi. Ni gute umuntu utangura kudandaza kuri internet cyangwa agatanga service yose atawundi mutahe bimusavye. Okay, tugeze ku kintu bita affiliate marketing. Affiliate marketing ni iki? Affiliate marketing mu gihe wifuza gukora kuri YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, ni ikintu ukwiye kwiga ukamenya. Mu gihe ukoresha Telegram, ni ikintu ukwiye kwiga ukamenya affiliate marketing. Ushobora ikintu gisiga inyuma muri business y'ubumenyi, okay? So, affiliate marketing ni iki? Kugira ugitahure neza, genda muri Google wandikemwo Amazon affiliate link canke Jumia affiliate link canke system.io affiliate link. Bishatse kuvuga iki? Affiliate link canke affiliate marketing ni gukora publicity canke ni kwamamaza business y'undi muntu ni kwamamaza product y'undi muntu hagize umuntu agura wewe bakaguha commission. Biba automatique. Sibarinda guhara ngo wadana oya ni ibintu biba automatique bibira online. Ushobora kuvuga ati ibintu bacu ntibikora birakunda. Mu gihe ushobora kugira ikintu kuri internet kikagushikira ni cemeza yuko affiliate marketing ikora. Tuko turajana. So ikorwa gute iyo affiliate marketing? So affiliate marketing ni inyigisho igira kane muri business y'ubumenyi. Bikora gute? Ushobora kuba ufise chaîne ya YouTube, ushobora kuba ufise Facebook, ushobora kuba ufise TikTok, ushobora kuba ufise Telegram, chaîne ya Telegram, ushobora kuba ufise chaîne ya WhatsApp. Mico ukora ni giki? Ndazi yuko nyuma ufise izi mbuga, urafise abantu bagukurikirana. Icyo ukora uri muri ufise nishi, ufise nibiku postinga kuri Facebook, nibiku postinga kuri YouTube, nibiku postinga kuzo zindi mbuga. Okay? Mu gihe postinga ibintu vyavyo byose raba abantu bagukurikirana. Ni giki boshobora kukugurira? Ni giki boshobora kwamamaza abagukurikirana bakakigura? Okay? Ndishuwa yuko udafise abantu bakora mu Burundi gusa. Hari abantu bari hanze y'igihugu. Okay? Ushobora kuba ukora video zo gutembera. Nakarorero mwisho ukora video zo gutembera. None ugendura kamera ukoresheje telefone cyangwa kamera. Ushobora kuvuga ati iyi kamera mfise cyangwa telefone mfise ira kamera neza. Ifise lens nziza, ifise bikiniki. Uyikeneye kamera nk'iyi raba muri link. Okay? Muri link muze muri description y'i video hariyo link ushobora kuca kuri kurayigura. Mwico gihe umuntu ayiguze naho uronka umuntu umwe gusa akagura nka kamera cyangwa telefone y'amadolari $300. Usanga wenjije $50 wijyamiye. Okay? Kandi iyi link ikora ku bantu benshi. Nico ciza cha affiliate marketing. Affiliate marketing, you promote someone's products, then ukaronka commission. Ushobora gutanga ukoresha Jumia, ni platform nonga mu Burundi ikora, Amazon, Alibaba, hari nyinshi cyane. Wowe cukora koresha imbuga zifise vision, apana gupostinga gusa ibintu byose. Koresha imbuga wigiye umugambo ukavuga ati je ko ngiye kuri Facebook, iyi page ya Facebook ndikundo bakacanga ikindi ko ndakora ndagifitiye umugambi. Mwico gihe usanga uri kubaka aba followers ubafitiye umugambi, bafite product, ubafite projects. So mu gihe rero hageze ukavuga ati hageze ko monetize umwanya wanje nta kwiza imbuga, genda muri Google wandike ba affiliate link ku rubuga kanaka, utore rya link hama utange ku promotinga products z'abantu uronke commission. Harimo nyinshi zo kugrana zo kumonetiza aba followers. Tureka kurindira views gusa. Oya, affiliate marketing ni ikintu tukwiye gutahura aho uri hose kwisi, ha mu Burundi canke hanze y'igihugu. Okay? Yari nyigisho igira kandi ko turabira hamwe affiliate marketing cyari ico ubishobora kwironka nuko wa applyinga kwizimbuga za Jumia, Alibaba, Amazon, eBay, harama site menshi iyo upromotinze ibintu vya ama products yabo baguha commission. Birakunda birashoboka. Okay? Mayhap Space tubashimira. Muri bibihe turimo ayiga yagaho n'ibiciro kubipfuza kwamamaza ivyabo.
uri umudandaza cyangwa ukora akazi kariko kose, kaze muri IgaNews ibafashe gushitsa kure ibyifuzo byanyu, menyekanisha ibyo mukora biciye mu majwi kumwe n'amasanamu meza atahandi uzobisanga uretse muri IgaNews. Mbiga wowe ufise icyo ubaza, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 6718115. Turaboneka no kuri Facebook, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga mu kwandika IgaNews. Ntucikwe n'amahirwe, IgaNews gituma ibintu byanyu bimenyekana isi yose.